Rwanda Kagame yarabahemukiye, yaraberetse yuko inguvu zaheze kabisa. Ayo majambo ayashikirije abanyarwanda benshi baragenga baratwenga ngo babafata ibihano, ngo vyagenze uku, ngo bagiye kububa abande, ngo vyagenze gute. Baravuga amajambo menshi, baratangura gutyoza na president wacu ngo ariko yigisha abantu ngo ibintu vy'injya, ngo ibintu vy'ikiniki, ngo inkwavu, ngo kunuku wereva ibintu nk'ibintu inkoko, ngo amafi, ngo ibiki. Urumva baravuga ibintu vyinshi, ariko ndababwiza ukuri neza yuko president w'igihugu cy'u Burundi afise impamvu yabwiye abarundi, yahimirije abarundi kurima no korora, akabitangira n'akarorero. Ivyo bintu rero biragiye biragarutse, uruhigi rwahindukiye. Uwamenyereye kujya yisumiye uno munsi amerewe neza, nta ndura ariko aratera. Ariko uwamenyereye kwiba, ndavuga uwamenyereye kujya ivy'uwundi muntu yarondeye, uno munsi yaguye mu gatego. Nawe si uwundi, ni president w'u Rwanda. Tubika umukanda, rima wimbure. Ninde muntu ariko atwara abene gihugu mu nzira yo ishika kwiterambere? Neza ndibaza muramenyereye nikoresha umwanya nko bisanzwe. Sasa rero uno munsi je ndabazaniye amakuru ari update ari karacana cyane ko ijyanye no kumbuga ngurukana bumenyi. Ayo makuru ni discours Paul Kagame w'u Rwanda ahejeje gutanga muri joro ryakeye uno munsi, aho yashikirije abanyarwanda. Sasa rero natwebwe twaba turi update, twavuga ati ibi bintu twabibonye. Okay, iyo discours yatanze ntarayibashikiriramo. Reka manze mumvirize kwanza amajambo Evariste Ndayishimiye, president w'igihugu cyacu cy'u Burundi, yashikirije aho yari kahimiriza abarundi kurima no korora, akabitangira n'akarorero. Nimufata kanya kwanza mu bikurikirana. Ndabwiye rero imarado y'igihugu cyiza kirimo vyose, mwabona ikawa muri imwe zirimbuka, ibigori naciye ahantu hose mbona ibigori. Mufise ubutare, kubera iki mudashaka kwiyumvira yuko ubu hagezeho twubaka igihugu? Numva igihugu cyacu icyo tuzocubaka nta bandi ibyo bihugu byose bumva biteye imbere, na bene igihugu bakwe amaboko mu mpuzu, umwe wese arakora. Hagize usiba gukora burya baduhombeje, irigara muri rwanye. Muravyumva? Abantu ntarasaba kwigara, ni bibi cyane kurya utakoze, ni bibi ubuteye bukene. Okay, ndibaza muraje kumviriza amajambo son excellence Evariste Ndayishimiye aheje gushikiriza, yashikirije abarundi. Murayumvise neza aya majambo rero president wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashikirije. Murazi ico yavuyeko? Ano majambo namakungu yareje gufatira ibihano igihugu cy'u Burundi bivanye n'ukungene hari ibintu bimwe amakungu yashaka ku Burundi, ariko Burundi bukavuga ati oya, harimo kwibwa. Aravuga ati reka rero twigwane ko rero nka twebwe nk'abarundi. President w'igihugu cy'u Burundi yaciye afata ijambo aravuga ati ni murime, ni mworore, kuko nakare akaranga mutima ku Burundi nukurima nukorora. Abarundi benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi, murabizi. Ayo majambo ayashikirije abanyarwanda benshi baragenga baratwenga ngo babafata ibihano, ngo vyagenze uku, ngo bagiye kububa abande, ngo vyagenze gute. Baravuga amajambo menshi, baratangura gutyoza na president wacu ngo ariko yigisha abantu ngo ibintu vy'injya, ngo ibintu vy'ikiniki, ngo inkwavu, ngo kunuku wereva ibintu nk'ibintu inkoko, ngo amafi, ngo ibiki. Urumva baravuga ibintu vyinshi, ariko ndababwiza ukuri neza yuko president w'igihugu cy'u Burundi afise impamvu yabwiye abarundi, yahimirije abarundi kurima no korora, akabitangira n'akarorero. Ivyo bintu rero biragiye biragarutse, uruhigi rwahindukiye. Uwamenyereye kujya yisumiye uno munsi amerewe neza, nta ndura ariko aratera. Ariko uwamenyereye kwiba, ndavuga uwamenyereye kujya ivy'uwundi muntu yarondeye, uno munsi yaguye mu gatego. Nawe si uwundi, ni president w'u Rwanda. Reka mufata akanya mumviriza amajambo president w'u Rwanda yashikirije ejo aho bukera, ashikiriza abanyarwanda. Mufata akanya muyumvirize. Biraza kutuvuna rimwe mu Giswahili bita kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua?
unafunga mkanda no kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda. Urabyumva? Twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda. Sio kufunga mkanda peke yake, ni kupigania uhaki wetu. Lazima tupiganie uhaki wetu. Tuna haki ya kupigania. Okay. Tubika umukanda. Rima wimbure. Ninde muntu ariko atwara abene gihugu mu nzira yo ishika kwiterambere? Ni gute uwahoze avuga ngo Burundi bugiye ngo buragowe, ngo bugiye guhura n'ivyago, ngo bugiye kugemera ukunuku, uno musi ariko abwira abanyarwanda ati ni mutubika umukanda tugiye guhona inzara igira itwice, inzara igiye kutwica, ngo ibintu ngo bigiye kuduhindukirirako. Uburundi bumaze imyaka irenga 15 bwarafatwa ibihano n'amakungu, atamfashanyo nimwe iva iburayiza ngaha, ata kintu na kimwe Uburundi bufungura ngo buvuye ngo hanze y'igihugu. Ariko abarundi b'umutima baratawe baravuga ati reka dukurikize ijambo Son Excellence yadushikirije. Uyu president w'u Rwanda ibihano yarafatiwe navyo ntivyavuye ahandi, vyavuye kuba ariko aragenda muri Kongo kugira nabi abanyekongo, mu gihe nawene yo kwigwana kuko ivyarondera muri Kongo no mu Rwanda vyo babihari. Ni kisto guso kumenya ubwenge gusa bwo kumenya ukungene urondera ico kintu. President w'u Rwanda yafatiwe ibihano nta n'ukwezi kurahera n'amakungu, mu gihe twe Uburundi bumaze imyaka irenga 15. Wewe ukwezi ni kurarangira ariko arasemerera abwira abanyarwanda ngo nibatumike umukanda ngo bamenyere inzara. Ni gute umuntu yomenyera inzara kandi atayo yaramenyereye? Mumva yuko bari karabashuka. Okay, reka njere mu commentaire. Ejo mpostinze kuri Facebook bagiye baravuga ati ngo wewe ngo ntutahura, ngo ufise gutahura guke. Guys, amajambo ya politike turayatahura twese, kandi ukuri ni kuvuga ukuze gusa. Ibintu umaze kubibamwe igihe kirekire ukavyitaho cyane, urabimetriza, urabimenyera cyane. Ayo majambo umumbwira ngo mfise gutahura guke, je ndazi ivyo mwashaka ntahure. Je ivyo mwashaka ntahure sibindi. Mwashaka ntahure yuko ngo bogwa ni ijya jambo yavuze ngo mugire ngo icanyu ngo dupiganiye ngo akiyetu. Aki ya Rwanda haiko Kongo. Aki ya Rwanda iko mu inchi. Urumva ico kintu bavuga ngo tugwanire. Uburundi n'u Rwanda mumenye neza yuko bumaze imyaka bwose yabaye iriho. Abagwaniye imipaka, abaci imbibe z'ibihugu barageze aho baranengo baravuga ati aha niho twe tugarukira. Rero tubayeho tuzi ko dufite ibihugu bito bito. Mwebwe iyo haki murondera n'abandi boyirondera, idare uza gusanga iyo haki muri ko murarondera namwe vyoca abandi boca bayirondera, usanga namwebwe bibagarutseko. Hari akantu Rwanda rukunze kwitwaza ngo Burundi ngo bwaratwaye, ngo hariyo ngo intara zimwe ngo Burundi bwatwaye, ngo Kongo ngo yaratwaye ngo intara ngo nyinshi z'u Rwanda, ngo inde nande Uganda. Urumva ivyo bintu u Rwanda rafite iyo myidogo. Guys, ugutwara igihugu singo mutwara igihugu kinini cyane. Ugutwara igihugu no gutwara mu nzira yo irama kwiterambere, mu nzira y'amahoro, mu nzira igana iterambere, umwene gihugu wese akabaho yishimye. Si pa question yo kuvuga ngo igihugu ni gito, ko igihugu kiba gite tubonera kuri carte. Twe nitwigera tubona ntushobora guhagara ku etage ngo urabonye limite y'igihugu ntibaho. Urumva kuko n'igihugu kibanye mubanye neza abari igihugu canyu, ugenda amahoro ukagaruka bara amahoro menshi cyane. Reka rero ngaruke kuri ibi bintu bavuga
ngo Uburundi buriko burasaba ngo imbabazi u Rwanda ngo kugira ngo dusubize hamwe ngo bisubize hamwe ce ndabasigurira n'impamvu bacimamanda bavuga ngo president w'u Rwanda n'u Burundi ngo nabajama barayaga ngo twebe ngo turi mu byo tutazi sawa reka maze basigurira ako kantu ko yuko kuvuga yuko kwanza manze ndavyankiritse nta gihugu cy'u Burundi cyo kirasaba imbabazi u Rwanda ivyo bintu never ni gute usaba imbabazi umuntu ari kararira ko agira yicwe n'inzara ubukeneye kwa gufasha iki okay inama iyo nama y'abarongo y'indongo z'ibihugu bahuye barayaga ni inama yabereye mu ntara ya Kirundo ske mu ntara ya Kirundo ni mu Rwanda ni bande bafashe ni bande bajabutse bavuye mu gihugu baca mu kindi menya neza yuko umuntu umugwayi ni warondera muganga cyo mucibuke bacimamanda bababwira ngo Burundi uko rasaba imbabazi buriko buragenza gute no ivyo bintu ntimuvyemere nibibaho ntaho vyakabaye Uburundi buri yubatse ku nguvu zabwo Uburundi buri komeje kandi Uburundi bupanze neza buteguye neza Uburundi nyabagendwa kandi murazi neza yuko abarundi bame bafite umutima w'urukundo okay president w'u Rwanda n'u Burundi bahuza bagirane twebwe ntawe twanka pe murabona yuko n'umu DJ w'umurundi ujya DJ iradukunda Grace n'umurundi w'Igitega murabitse ejo hahise yarahawe ubwene gihugu na president w'u Rwanda none ivyo twerega nta kibazo niho mu Burundi ari abanyarwanda bamaze kuronka ubwene gihugu bw'u Burundi nta kibazo ntaco biteye kabisa gusa twe tuba twanka ya majambo yo gushikuza ya majambo yo kuza kwigira bakabizi yandi bahaza bavuga ngo urabona ngo twe vyagenze uko bigenda uko biragaruka uko okay reka ngaruke ku majambo Chimamanda mpiraheza sindabarambira ngaruke ku majambo Chimamanda ariko arashikiriza kuri iyo discours ya Paul Kagame edahere nta namajambo menshi ndabivugako ndibaza jewe izi mbuga ibi bintu ndababwira ngaha mba nizeye uko mwavyumvise n'ahandi hano kuko je ndakunda abantu bakurikirana ibintu ku mbuga nyinshi ndakunda abantu bakurikirana ibintu hirya nino apana babantu bicara gusa ku kintu kimwe oya kurikirana jewe kurikirana n'abandi bose umenye amakuru y'imvaho yose Chimamanda yafashe avuga ku majambo Kagame atarajishinga umwene gihugu ari we wese ahari Chimamanda arondera muri konte mu majambo Kagame yavuze urabona neza yuko yateje uruhagarara mu Rwanda ubu mu Rwanda u Rwanda ruzima niyo nkuru bariko baravuga no mu mihana igitandukanye n'ivyo bintu gusa bariko baravuga u Rwanda Kagame yarabahemukiye yaraberetse yuko inguvu zaheze kabisa Bacimamanda rero baca bafata yandi majambo ngo yo gusubiza hamwe ngo yo kugirane ayo majambo si y'u Burundi si umwene gihugu akeneye kumenya ati none je ndiko njahe ibintu byo gusubiza hamwe ni gwanyu kumenya ariko umwene gihugu akeneye ati je ndiko njahe ndiko mbaho gute isoko irarema neza ibintu amadeplacement ameze neza amahoro n'umutekano ni fresh umwene gihugu nico kintu abakenera ayo majambo Bacimamanda bababwira je narindire numve ko bashikiriza ico kintu cyuko bagira bicwe n'inzara ndabura rero ivyo bintu twe twame dusemera kuva kera ati mwemwe bababwira ngo twe tugira twicwe n'inzara none je ngana uko sintunze umuryango mu gisagara ca Bujumbura ninde ndaja ndigera nja kuri social media ngo inzara ngira ngwe mu bana no umenye gukura amaboko mu mpuzu mu Burundi urabaho neza urumva abapeti bava ruguru baraza bagakora kandi bakabaho ejo bakagura imiduga bigakunda bikagenda neza abantu baciye ubwenge bararondera indimo muzanyabunyegere mwitenga hehe hano hataraba amazu menshi za Gatunguru za Gasinyi bakarima imyumbati bakarima ibijumu bakarima amateke bakarima kandi barimbura kandi bakabaho ufise gusa kadiri gusa gatoyi gusa nubwo bukora muri leta ariko ufise umurima wawe urimbura hari abantu bafise ibito vy'imiceri kandi bakora muri leta bafite ibito vy'imiceri hari abantu boroye inkoko batunzwe n'ubworozi bw'inkoko kuko badandaza amagi badandaza imiswi badandaza inyama z'inkoko urumva aho ukuye amaboko mu mpuzu urakora urabaho neza ukaba umutunzi ukaba umukire
ugafasha n'abandi urumva rero jereka ndabagerageze ngaha ariko mutahure neza yuko ibi bintu iyo biriko biraja twe turabibona kandi umurundi wese ahari ashira umutima mu nda areme imana ya Ndayishimiye, imana ya Reveriyano, imana ya Nkurunziza, imana y'abarundi iradukunda kandi iratuzi. Murakoze cyane.